Jewe nitwa Igirukwayo Caritas, ndi umuhanuzi mu bisanzwe. Mugabo uyu munsi kubera Esperance atashoboye gushika ngaha, yansavye ko ndamuserukira. Ndamuserukira hanyuma nkamukorera igikorwa ari gukora uyu munsi. Nkuko nabivuze, twebwe turi fondation y'abakristo. Turi fondation y'abakristo, dukorera dugerageza gukora mu rukundo. Urukundo Yezu yatweretse, muravye nk'ibicapo dufise nk'icivugo cacu, twebwe tugerageza gushira ikirenge, twemeye gushira ikirenge cacu mu kirenge ca Kristo. Aha rero twebwe kugira ngo tuze ngaha, twaje ngaha mu Rubirizi kubera twasenze, hanyuma Imana iraturongora, iraturangira ko dushobora kuza ngaha, ko twoza ngaha. Kandi aha hariho n'abandi dusanzwe turi kumwe muri fondation, twarabajije turaraba ibikenewe. hariho abana abantu aho nikora bari ngaha, mugabo si ukuvuga yuko dutegerezwa gukorera ngaha wonyene. Aha ni mfata ko ariho duhereye, ubundi tuzoza n'ahandi. Mugabo uko nababwiye, turasenga imbere yo kuja gukora igikorwa, hanyuma Mpwemu akaturongora, akatwereka iyo tugikorera igikorwa. Yego, hanyuma abana twahaye amakaye ni abana 50. Twabahaye amakaye 8, tubaha amakaramu 2, tubaha date 1, tubaha ikaramu y'igiti 1, tubaha na gome 1. Ivyo rero nibiri mu kasashe twahaye umwana uwo ari we wese. Nukuvuga ko muri abo bana umwana uwo ari wese yagiye atwaye ibi bikoresho ndababwiye. Muzoyibona kuko imigambi yacu iyo gufasha abana bose, abantu abo nikora, eka si n'abana bonyene n'abandi. Mugabe igikorwa dukoze uyu munsi ni ic'abana, cyo gutanga amakaye. Nukuvuga ko ejo umutima wanjye yavuga ati mugende Ngozi canke Igitega, tuzohaguruka tugende. Ntitukorere Bujumbura rirare gusa, ndukorera Bujumbura gusa, n'ahandi hose tuzogendayo. Byose nababwiye, twese turasenga. Kandi aho ico dukora twese turondera urukundo, turukwize mu gihugu cose. Turukwize mu gihugu, kandi twongere muri ibikorwa byose dukora, turigisha n'ijambo ry'Imana. Nukuvuga ko mu byo dukora harimo n'ijambo ry'Imana. Ibikorwa bijane ni ijambo ry'Imana. Nabo bana babironka bazoheza, nabo nyene bavuge bati bagi abantu baduhaye ibikoresho n'abantu bakorera Imana. Natwe reka twige dukorera Imana, kuzokorera Imana, hanyuma dusenge kuko Imana nitanga byose. Kuko ibintu byose tubudana si kuvuga ngo n'uburyo bwinshi tuba dufise, mugabo n'umutima w'urukundo utuma biboneka. Ubwa mbere twakora mu mpisho, hama no mu twahisemo gutangura ku mugaragaro nkuko mubibona. Fene rero muri market ni Fondation Espace Ndorishima, ni izina ry'uwatanguje iciyumviro muri twebwe. Hama ni wayiserukira imbere y'amategeko, hama kabataba muri iki gihugu mugabo aba mu mahanga, hama nako tuba twihagarariye hano mu Burundi. Ego, twahora dufasha rero abantu mu buryo butandukanye. Twahora tuja gufasha abagwaye, mugabo twabikora mwibanga. Twafasha abantu bagwaye, twagurira imiti abantu bari mu bitaro n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hama uno munsi rero twaje gufasha abana kugira turunke abana kw'ishuri. Navuze ko dukorera mu bisata bitandukanye, uko turongorwa n'Imana niko dukora. Hama abantu bo kwimvira ngo fene mugendera kuko ofetwe icivugo cyacu n'urukundo rwa Kristo. Tugera ikirenge mu ca Kristo. Murarabona no ku mipira hariho verset biblique yanditseho Abikorinto ba mbere, avuga ku kintu kijanye n'urukundo rwa Kristo. Nivyo twokora ibintu byose uko twabikora kose, atari urukundo tubikora, atari urukundo dushizemwo, byose biguma ari ubusa. Rero no munsi twahisemo kongera kubigaragaza muri ubu buryo muriko murabona. Ejo mushaka kutubona tuko turakora ibindi bitandukanye, no munsi turi ngaha anye. Twaje gufasha aba bana kugira ngo baje ku mashure. Aba biyumvira ngo mwabafashije, mwiyumviye ko for Rubirizi de kubera iki? Niko Mpwemu wacu, niko twarongowe mu mitima yacu mba twofasha abantu. Ejo dushobora gufasha abandi bahandi hantu, mugabo ntawe uvuga ngo twaravya hango hariyo ngo uvuka hano uvuka hano. Twahisemo kubwira ngo urumva ngo tukigafasha biwanyu, niko imitima yacu yaturongoye dutamo gufasha bano bana. Rero mwakiri iyo ngabire twabazaniye, niho muri aka kanya twagajeje. Ejo dushaka gukora ibisumbirizi ibi mu bishimo ko byavuye ku mutima wa rwa rukundo tuko turababwira, tuko turagaragaza. Yego, murakoze. Ukuri jewe ingene numva nezerewe
ngene uwosesa ku mutima nukuri ngira ngo yosanga hera, naho nirabura yosanga hera cyane. Nukuri ndaryohewe cyane cyane rwose, bimwe bivuye ku mutima, ukuntu mutima mweranda canke mpwemu yera yoba yashoboye kubarongora akabazana hano muri iki kigo cyacu ca Ecofo Rubirizi D. Nukuri hariho amashuri menshi muri iki gisagara cyacu aha anye Bujumbura nini nyamurayizi, ariko nkuko mwabivuze mpwemu yera yabarungitse ko mwoza gukorera ngaha iwacu. Ahubwo nagomba mufashe dukomere amashi Imana yo yabashoboje kugira ngo dushobore kuba turi kumwe ngaha. Turashimiye Fondation Esperance Ndoricimpa nkuko mwavuze ko atari hari ngaha, ariko yarungitse intumwa. Muragenda mumubwira ati nukuri Ecofo Rubirizi D irabashimiye cyane cyane, bimwe bimva mutima aho mwakuye, umukama abongerereze inshuro 1000. Kubona mwaduhisemwo mukaza hano ngaha kudutera iryo teka, niteka ntangere mwaduteye nukuri. Kubona duhagaze ngaha duhagararanye na mwebwe, Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Hama nukuri nkuko mwadugiriye ibi byiza bitagira urugero. Je nkibona iyo mipira yanyu naje ndashima mwampaye agapira nukuri. Hama naciye nitaho kubanza kuraba aho onyimana ko inyuma hariho ivyandiko byanditseko, aho ibisomwa tugisanga naciye mbanza kuraba candugurura mande ko ama telefone abarimwo igitabo cya Bibiliya, naciye mbanza ndasoma, maze gusoma ndabona ko ari urukundo. Ati ahatagira urukundo umuntu naho yokora ibintu bikorwa bimeze gute, ukita ku biti ku mabuye utagira urukundo ntacyo byomara. Rero namwe kubona umukama yabaronkeje umutima wo kugira urukundo nkuru, ibandanye n'ukuri ibakomeza mu rukundo rwanyu. Kandi twumvise yuko atari ugutanga ibikoresho gusa mukora, tumvise ko mwagiye murakorera iciza mugurira imiti abagwayi byabo byase ko bariha ibitaro mukabarihira, mukabagurira imiti abo byase ko ba ordonnance bashobora kuyigura ko imiti bashobora kuronka amahera y'iyo miti mukabagurira. Nukuri ubwo rukundo mufise ntiruherere ngaha mu Rubirizi, muri Ecofo Rubirizi D. Nukuri mugwamamaze iyi gihugu kigarukira abariyo muzorugarukiriza. Abakenye si twebwe gusa, hariho n'ahandi usanga nabo nyene abana bataronka ibikoresho bikwiye. Umwana arashobora guheba kubera yabuze ikaye, umwana arashobora guheba kubera yabuze agakaramu. Iyo umwana abuze ikaramu ngaha twebwe ku ishuri, umwana turamwirukana kuko umva ntacyo ugiye kurima utagira isuka ntacyo ugiye gukora. Twebwe rero tuhora tubirukana, umwana uramwirukana rimwe kabiri, ari nigo ubonye amaze kubona ko wamwirukanye kenshi bivamwo agira abiheba. Hayiga umuvyeyi nawe abata ayo majana 500 karamu murazi kara majana 600, umuntu wo mwanya niyinga ishobora guhera ayo mahera atayafise, bigatuma umwana yicara ngaho. Rero nkuko nukuri sino barambira nkuko mwabikoze mwabyifuje ku izisaha mwoba muri hano mu Rubirizi, umukama nabahezagire, ahezagire aho mwakuye, ahongerereze imigisha n'imihezagiro. Tugire Kristo. Twaniyizigama Ezekiel, nkaba nanje ndi umunyeshuri, nkaba nari nsanzwe nanje narahoze niga kwa kino kigo. Hama by'ukuri nabonye ibikorwa nk'ibi, nanje ndavyifuza ko nozobikora muri kazoza, kuko ubu mba numva no bikora, ariko nanje ntaco novuga nishoboje. Ariko Imana iguma igenda incira inzira n'abandi kugira ngo dushobore kuranirwa muri utu naturiya. Mu vy'ukuri mbanje kubashimira kubw'iyi mfashanyo muduhaye nka Fondation Esperance Ndoricimpa. By'ukuri muragahoruko binashobotse
muze mwongereko, ego birakwiye ariko ivyo kongerwako vyoba akarusho kuruta, kuko nkino haba mu bihe vy'imvura hari igihe nk'usanga nk'umunyeshuri atwaye nk'aba bana batwara amakaye mu ntoke, ugasanga n'udukaye yaronse dutaye mu kigende cy'amazi kubera atagashagoshi, ugasanga amakaye aratose, amwe yari yararose akayaburiramwo. Ego rero ico nobasaba vy'ukuri, ntimuze muduhebe, muzokwame mutwibuka, muze mugaruke n'ikindi gihe ntibihere uno musi. Ego muze muje n'ahandi, ariko natwe muze mugaruke n'ikindi gihe mutwibuke. Hama ndabashimiye vy'ukuri, Mana shishikare kubahezagira, hezagire n'uwiyumvira igikorwa nk'iki, kumbure nanje nk'intego mfise canke nanje nk'ivyo nipfuza, nanje munsengere kugira ngo nanje igihe mutazoba mukiriko murabikora, nanje nzobe nanje shikiriwe, nanje nze ndabikorere abandi. Imana ibahezagire, murakoze. Nitwa Nizeyimana Anita. Bwa mbere mbanje gushimira Imana yatwiyumviriyeho, nongera ashimira namwe mwatwiyumviriyeho. Imana yo mwijuru ibahezagire. Turabashimiye cyane ukuntu mwatwiyumviriye ku bana bacu, mukatuzanira ibikoresho. By'ukuri ntivyari vyoroshe, uri umuvyeyi uri kurondera ibikoresho, ariko turabashimiye cyane ko mwatwiyumviriyeho. Imana yo mwijuru ibahezagire.